turasubiye kubaha yambu mwese banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye ijya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku migabane itandukanye y'isi, abari ijya nino muri Amerika, i Buraya, muri Aziya, muri ngaha ku mugabane wa Afurika, mu gihugu nka Kenya, Uganda, Zambia, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'ibibanyi, uburaruko mu Rwanda, ubuseruko muri Tanzania, uburengero muri Congo, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hamura cuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru yacu rero reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Inkuru zaragiye ziravugwa, bavuga abasoda batorotse igisirikari, ababuzwe irengero, boba baragiye he? Mwaragiye muvyumva kuko si ubwa mbere, si ibya mbere wumvise iyi nkuru. Tugiye kuyishira ko umuco, vyinshi vyanyegejwe kwitoroka, ihunga ry'abo basirikari. Ese abo baba barahunze ni bande? Boba barahungiye he? Boba bari he? Hari ico batangaje? Ico tugiye kubabwira ni amakuru mashasha, ntiwite ngo iyi nkuru warayumvise, warayumvirije. Hari ibintu bishasha bivutse, hari amakuru agezwe ko tugira ngo tubashikirize kubijanye n'iyi nkuru y'aba basoda b'u Burundi batorotse igihugu. Harimwo abasoda bagiye batandukanye, kuko si irya mbere rero abasoda b'u Burundi batorotse. Mwarumvirije abasoda 8 bagiye ejo bundi barungitswe mu vyigwa, bagaherayo bagahita batoroka bagahunga. Reka tubatangurire ukungene vyagiye biratangura, kuko sibo ba mbere baciye batoroka igisirikari c'u Burundi. Abambere batorotse, wa mbere yatorotse muri rusangi, abantu bamaze gutoroka bazwi bakomakomeye cane baba ofisiye na ofisiye 30, abasoda bakuru ngaha mu ntwazangabo z'igihugu cacu Burundi 30 gushika mangaya baratorotse. Umukuru muri bo yatorotse ni koroneri, umusoda afise ipeti rya koroneri. Abandi basoda bashika kuri 9 bose barafise ipeti rya koroneri baratorotse. Uwa mbere yatorotse tuza kubabwira muri ano makuru, reka tubashikirize umwe kuri umwe, ido nido n'amakuru ya buri umusoda yatorotse ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi umwe. Uwa mbere yatorotse ni koroneri Nizigiyimana Pierre Karaveri, yatorotse mu mwaka w'2025. Uyu yakuwe mu gisoda kw'igenekerezo rya 8 ukwezi kwa 4 umwaka w'2025. Perezida Ndayishimiye yahise afata ingingo yo kumufuta mu gisoda nyuma yuko atorotse igisirikare. Uyu musoda koroneri Nizigiyimana Pierre Karaveri yarafise nimero matricule SS 00 canke ubusa 274. Iyo niyo nimero de matricule yarafise. Undi yatorotse ni Liyetona Koroneri Barikore Alexis. Uyundi agira uwa gatatu yatorotse, nababwiye ko ari abakoroneri 9, agira uwa gatatu ni Liyetona Koroneri Habarugira Diomede. Agira uwa 4 ni Liyetona Koroneri Nkurunziza Owiri. Agira uwa 5 ni Liyetona Koroneri Ndikumagenge Apolineri. Agira uwa 6 ni Liyetona Koroneri Habimana Dafroze, uyu ni umukenyezi. Agira uw'indwi ni Liyetona Koroneri Nindereye Angelose. Agira uwa 8 ni Liyetona Koroneri Ndayishimiye Jean Baptiste.
uwagira wa cenda ni Liyetona Koloneli Hatungimana Philibert. Ico abo bakwije icenda ni abaliyetona koloneli n'umukoloneli furu umwe batorotse. Uwo agira uwa nyuma yakuwe mu gisoda c'Uburundi ni Liyetona Koloneli Nindereye Angelus yakuwe mu gisoda c'Uburundi kw'igenekerezo rya 11 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2025 nibwo Evaristo Ndayishimiye yasinye idekere ivuga ko ifuse uyu Liyetona Koloneli Nindereye Angelus mu gisoda c'Uburundi. Turabandanya sabo gusa batorotse, hari nabo izindi ntwazangabo zo ku rwego canke kw'ipeti rya majoro. Hatorotse abamajoro 5. Umumajoro wa mbere yatorotse ni Nkengurutse Melance. Uyu yakuwe mu gisoda c'Uburundi kw'igenekerezo rya 21 ukwezi kugira kabiri umwaka n'ibihumbi 2025 n'uyu mwaka turimwo nyene. Umumajoro agira wa kabiri yatorotse ni Majoro Ntungwanayo Alphonse yakuwe nawe mu gisoda c'Uburundi kw'igenekerezo rya 13 ukwezi kwa 12 umwaka n'ibihumbi 2023. Uyu niwe yatorotse mu ba mbere. Majoro agira wa gatatu ni Majoro Ntabanyura Eric. Majoro Ntabanyura Eric nawe yaratorotse. Agira wa kane ni Majoro Ndizeye Ildefonse. Majoro agira wa gatanu yatorotse ni Nkeshimana Edi Jeremy. Uyu nawe yakuwe mu gisoda c'Uburundi kw'igenekerezo rya 19 ukwezi kwa 11 umwaka n'ibihumbi 2024. Uyu niwe mu majoro. Abo ni abamajoro bashika 5 batorotse igisoda c'Uburundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2023. Varisito Ndayishimiye yari umukuru w'igihugu. Abandi basoda bo ku rwego rw'abaofisiye b'intwazangabo ni abari kw'ipeti rya kapiteni. Haratorotse abakapiteni bagira 13 nabo bamaze gutoroka. Sibo gusa kuko haratorotse kandi n'abariyetona 4. Abo ni abo ku rwego rw'intwazangabo, abofisiye batorotse nk'uko amakuru abandanya kugenda abishikiriza. Nk'uko mubiravye rero, abo ku rwego rwa koloneli ni 9, ku rwego rwa majoro ni 5, bose bakaba abasoda 14. Abasoda 14 bo ku rwego rwa koloneli na majoro gushirako abakapiteni 13 barakwira abasoda 27 ugashirako abariyetona 4 barakwira abasoda 31 b'intwazangabo batorotse. Turashirako rero abandi basoda 8 batorokeye mu gihugu c'Uburusiya muri iyi ndwi iheze, aho bari bagiye barungitswe bagiye guhabwa ivyigwa muri ico gihugu, ariko mu gushikayo bakahava batoroka igisoda bose ntagire n'umwe asubira kuboneka, ahubwo aho bari ngo bariko barasaba bararondera ubuhungiro ibihugu vyobakira, kuko ngo kugaruka ngaha mu gihugu c'Uburundi vyo nibidashoboka. Nk'uko amakuru dutohoza, amakuru ariko aragenda adushikira, amakuru avyemeza neza ko abo basoda baciye batoroka igihugu c'Uburundi bashobora kutazogaruka muri kino gisoda ca FDNB, ahubwo ngo bashobora kuja kwihuza n'imigwi igwanya ico gisirikari. Twaraciye rero turagenda turonka amakuru atandukanye yemeza ko ubwoba ari bwose mu gisoda c'Uburundi, ko umwanya ku mwanya bariko baratoroka ico gisoda, kandi ko ngo cahejeje gusambuka
usanga ari indyane gusa barimwo utugwi dukomakomeye cane abajenero bafise bamwe bayoboka utugwi tw'abajenero dukorana n'utugwi tw'abajenero tutumvikana murazi nk'akagwi k'abajenero gashigikiye Colonel Reveriyano Ndikuriyo n'akagwi k'abajenero gashigikiye Evaristo Ndayishimiye. Ivyo vyose biriko biragenda biba ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi birerekana neza na neza ko ari ingorane zikomakomeye cane ku butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye kugira ngo buzohave buramba canke bugira aho bushika. Amakuru atandukanye ubwoba ni bwose. Imvo ngo ni ingwano bagiye kugwana muri Kongo, abasoda bakivyumva baravye n'ukungene vyagenze bamwe baraciye batoroka. Hari abanse kugwana, hari abamajoro bategetse ingabo bari bahawe bari muri Kongo barazigarukana bazizana ngaha mu gihugu c'Uburundi banka kugwana n'abagwanyi b'inyeshamba kuko babona ko urwo rugamba batazarushobora. Mu gihugu ca Kongo nk'uko biriko biravugwa, urugamba rwabereye i Masisi hafatiwemwo abarundi benshi cane b'abasoda, abamajoro, abariyetona, abakapiteni, abakoroneri barafashwe muri izo ngwano, ariko bamwe barafungwa n'inyeshamba, abandi bararekugwa n'izo nyeshamba, abandi barafatwa baraza gupfungwa na FDNB bapfungirwa ngaha mu gihugu c'Uburundi. Ivyo vyose birerekana akamaramaza akamuna mu gisoda c'Uburundi kuko biboneka ko ataho kiriko kirava naho kiriko kiraja. Muri rusange si igisoda conyene kuko biraboneka ko igihugu c'Uburundi kiri mu mazi muyabira, kiri mu ngorane zikomakomeye cane ngo mu gihe kigitwawe n'umukuru w'igihugu atazi gutwara, naho ari umusirikari afise ipeti canke ari ku rwego rwo hejuru ngo vyaratewe vyaravanye n'amapeti abo izo nyeshamba bakiri inyeshamba bagiye biha amapeti nibo bayatanga nibo bayiha. Ivyo rero ngo biraboneka ko igisoda c'Uburundi uwutakizi ariwe akizigiye ko gishobora gukingira igihugu c'Uburundi, ngo biraboneka ko cahejeje gusambuka nk'uko bibandanya kugenda vyibonekeza mu bikorwa bigenda biba. Intwazangabo aho zitoroka, abasoda batoyi batorotse bo ni benshi cane, ntago hazwi igitigiri c'abasoda batoyi batorotse kuko kugira ngo hatahugwe hamenyekane ko abo basoda bamwe bagiye batoroka n'amadekere yagiye arasinywa na cane ko bari ari intwazangabo zo ku rwego rwo hejuru zifise amapeti yo hejuru mu gisoda c'Uburundi. Biboneka ko batovamwo ngo biyobekane canke ntibabishire ahabona. Hari n'abandi rero ngo baguma bafise uwo mugambi wo gutoroka canke kugira ibindi bakoze, ariko ico gisoda c'Uburundi bakakivamwo mu gihe kigitwawe nabi, kigatwagwa n'utugwi tw'abasuma aho kugira ngo gitwagwe n'intwazangabo y'ijambo n'ijunja izi ico igomba gukorera igihugu, ikunda igihugu muri rusange, igakunda n'abanyagihugu canke abenegihugu nk'uko tubivuga ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Biraboneka ko rero izo njyane atakindi kizozihosha atari ugukura ubutegetsi bubi butwaye igihugu cacu c'Uburundi, harimwo umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD biboneka ko vyawusambukiyeko. Ubuhanuzi benshi baragiye barahanuriye umukuru w'igihugu atwaye muri kino gihe, baramubwiye ariko ngo yanse kumva. Ivyo benshi bariko barabandanya bagenda babishikiriza, bikaboneka ko rero ari ingorane zikomakomeye cane, ingorane zishobora gushikira kino gihugu cacu c'Uburundi. Abasoda batanguye kugumuka bakabona ko atakindi co gukora atari
kuyanyaga bakomoka bagata bagahunga bakava mu gihugu kuko babona ko igihugu kigiye kuzogwa mu kangaratete kandi ataco bashobora kubikorako kuko yihaye kuvuga baramwica canke bagapfunga bakajana mu mpimba bakamuhimbira ivyaha n'ivyagiriji nk'uko mwagiye mubiraba ku bajenero benshi bapfunzwe bahagaritswe kandi bigizwe na Varisito Ndayishimiye. Kugira ngo amakuru mwene nkajya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cyane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye.